Shalom ndababwire nti amahoro y'Imana bane namwe canke nti mwaramutse canke mwiriwe bivanye aho muherereye hose ngarutse bushasha ariko mwambaro ni wawe ndengene Vinike TV ariko ngarutse bushasha ndi kumwe n'ishusho nshasha ndi kumwe n'umubogari tuvuze bogari arabavyumva ukundi kuntu ariko reka tubivuga uko no muri Yesu ari ababogari ndi kumwe n'umwe mu ba artiste nivugira uko oza kubitaho urukundi amanza turamutse atwibwire hama ndagaruka tuyage neza cyane muri Vinike TV. Mambo vipi? Amahoro menshi ndashima Imana ego n'abantu bake ati je ndashima Imana abantu bobo ni bose baba bake ati ni kimya ariko tukiraho je nivugiye Jando bashobora ko bakumvise amazina y'ukuri yawe yose ninde? Okay, merci. Amazina yanje yose y'ukuri ni Jean de Dieu Tuyishimire, niyo mazina abavyeyi banyise. Jean de Dieu Tuyishimire akivuka kumva ko Yesu uko amaze guca ubwenge byaramuryoheye yumvise yitwa Jean de Dieu ko ari ba Jean de Dieu benshi canke byaramubihiye. Okay, bo ahubwo ndanabishimira Imana kuko izina Tuyishimire ni izina ryavuye mu gikorwa cyatumye Imana ire mu muntu. Imana yaturemeye kwama tuyihimbaza tuyishimira ibikorwa byayo. Ariko ukiraho nyine uvuze uko Imana yaturemeye kuyisenga cyangwa kuyishimira gusa? No, yaturemeye kuyihimbaza. Gusenga n'ibirimo. Mbo guhimbaza Imana harimo gusenga. Ya guhimbaza Imana harimo igikorwa kinini cyane kandi si kimwe gusa ahubwo ni byinshi. Aturiko turahimbaza turiko turasenga turiko turatazira niko tuyishima tubwiye niko Jando Dia tubwiye. Muri commentaire namwe muce muza ati reka tuyihimbaza iyo Mana twongera tuyitazire. Biba bimeze neza. Je ndaje urakunda guhimbaza Imana? Ni cyo gikorwa cyanje nkora. Guhimbaje. Yagitanguye ryari ubu ariko agikora gute? Okay. Nagitanguye gwa cyo guhimbaza Imana nagitanguye kuva nkiri umwana muto. Tuvuze muto tugereranya imyaka nk'ingahe? Ngira ngo kuva je kuko nagiye guca ubwenge n'isanga muhimbaje. Tubivuge ati je nakure muri Sunday school niko bavyita cyane. Mva nabizi. Urabizi. Felicitation. Bakunzi ba Vinike TV turi kumwe n'umwe yakuriye mu gakiza ari muri Sunday school. Biboneke ko Jando Dia yakuriye mu gakiza. Ego. Nakuriye mu gakiza nakuze senga. Jando Dia yakuze senga. Jando barakunda kuvuga aka kantu uyu umuntu akuze senga kenshi. Unamenye n'ivyo ariko arasenga kubera abakuriye mu bintu bwiwe atazi yumva gusa ngo nugukizwa nugukizwa. Jando ivyo bintu biramubako cyane. Iyo umuntu yakuze ari mu gakiza. Kubera yagakuriyemo akiri umwana muto. Ndeka ndaguha karuro nka jewe ndi umwana wa pasteur. Iyo nkuze mbona papa ari pasteur, mama arasenga, nkura ndabikunda ivyo bintu. Ariko nubwo ndabikunda simanze gituma ivyo bintu ndabikunda kenshi. Uze rero n'umwana yakuriye ahantu banwa inzoga acazinwa kuko ntazi byabarimo. Ariko wakuriye mu gakiza wagakuriyemo. Eske waratahuye ivyo wari urimo ico gihe cyangwa uburazi ivyo urimo? Mboke icyo kibazo kiza kandi kirakomeye kirumvikana. Ariko kuba nakuriye mu gakiza kuva nkiri umwana nkiri muto ntaraca ubwenge kuva nca ubwenge nabyisanzemwe ndi mu gakiza ariko guhera icyo gihe nkiri muto gushika ubu aho ndi hari inyigisho nagiye mpabwa urumva iyo interval cha muri 2005 ugende uhabwa kubijanye n'agakiza kubijanye n'agakiza ati bujanye ate commentaire ati Jando Dia yakijije kuva ryari yabikubwiye ko ari kuva muri Sunday school akiri muri Sunday school yavyishuye ahubwo mwe mu binga bw'ivyuma muri ko mwayovye arifatiye hagati arifatiye iyo yarasinziriye mama Vinike mambo vipi? Okay. Ati rero wowe agakiza wagiye uraronka inyigisho zituma wiyubaka nka Jando Dia. Niyubaka nka Jando Dia menya ko gukizwa ari kindi gikorwa cyangwa ari gikorwa ciza. Jando Dia tukiraho nyene inyigisho uzeherwa kubara iyo tuvuze inyigisho barabaye no TV Vinike TV bari mu mashingiro atandukanye bari mu mico itandukanye twumvise ico wakoze wewe mbega hajya winjirira he kugira bumva ati izo nyigisho yaronse nizo muri eglise. Je nabatijwe mwaka wa 2011 niga mu mwaka wa 5 turabatizwa dumbwe batirizwa mu ishengero Methodist Libre nubu niryo ndimo Libre Methodist. Niyo Jando Dia yinjirira neza na neza he kugira abandi azabitemberera mu Kibitoki cha Rugombo niyo ntaramvukiramwo muri komine ya Buganda nasengera nyene ku ishengero Methodist Libre ahantu bitwa mu Ruhembe mu kibanza cya Ruhembe hariya mu Ruhembe. Ego tuje tubaramutsa mu Ruhembe ati Jando Dia yaranabatahije ati amahoro y'Imana bane namwe amen. Ino ibujumbura naho
ubu niho nsigaye mba mu gisagara cya Bujumbura. Imana yarabikoze igira Ego. neza. Mba muri quartier ya Caramagahe, ariko aho ninjirira ni kuri paroisse ya Caramagahe mu ishengero Methodiste Libre nye. Nawe nyene tubabwira ati Jean Dodi ati abifurije amahoro y'Imana. Ni bakira amahoro y'Imana. Aho muri paroisse gahe muri Libre Methodiste. Ego. Muri Libre Methodiste harimo abantu bazi ijambo ry'Imana. Kandi watubwiye ko muri intervalle y'imyaka kuva ukiri muri Sunday school ugeze no saha ari myinshi bakwigisha. Jean Dodi tureke bijya byose wize. Tubwira ikintu kimwe nawe ushobora kutwigisha. Ubona mu byo wize byose ubona gikomeye ushobora kutwigisha. Ku bintu bijanye n'iki? Mu byo wize mu by'ijambo ry'Imana mu by'agakiza muri byo twarimo turavuga. Okay, Kimwe gusa ubona ati abakoreye Imana yikoreye amaboko, nta wizeye Imana yamaramaye. nta wakoreye Imana Yikoreye amaboko. ati kandi nta wizeye Imana yamaramaye. bisigure ko Jean Dodi ariko akorera Imana atazokwigara yikorera amaboko. Yes. Kandi yizeye Imana hazokwigaragirira nti Sinzigera amaramara. abakunzi ba Vinike TV ni inyigisho imwe murose si jewe murabona uri umukozi w'Imana je ni mundabe nta ngorane ariko ndi kubona umukozi w'Imana nanyishe mu mukozi w'Imana rerema. Jean Dodi uraje kuri Vinike TV ntitwara tubona utanga ubutumwa bwiza kandi twumva uri umuntu ukorera Imana. Kubera kino TV utarusanzwe wikorera ko cyane kandi isanzwe irikira bikora neza muri Buja Flavor mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri East Africa bariko barakurika abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi haba hanze y'igihugu Australia America bariko barakurikana bino biganiro. Kubera iki tutakunda kubona kumbonesha kure wagoma wigumize inyuma? Ngira ngo sinzi sinari bwamenye Vinike TV aho ikorera cyangwa se n'uburyo ikora, ariko ubu hakigenda bimenye. Rero ubu ngira ngo ahubwo tugiye kuza turanakorana cyane. Cyatuma rero ntashoka kuboneka mu biganiro bimwe bya Vinike TV ngira nuko ntari bwayimenye. Yego. Twidondore neza dusubire twidondore tugire umwidondoro. Hajya Jando aririmba ku giti ciwe cyangwa aririmba muri eglise? Okay, urakoze cyane. Je Jean Dodier nakuriye muri eglise nabibabwiye, ndankurira muri ku makohari atandukanye muri Sunday school, ndaja muri makohari y'abajene, ndaja no mu ma team ajya ma team akora nyene yigenga. Ndaja no muri kohari y'abantu bakuze, ndamiwana wanashima ndanayirongora ndabo umurongozi umwe mu barongozi ba kohari imwe y'abantu bakuze imwe abapapa n'abamama. No uwo nyenda cyari muri kohari ni kuvuga icyo mfise cyangwa icyo ngendana cyose mu mutima cyangwa mu buryo bw'impemu ndafise aho nagikuye muri kohari. Ni kuvuga gushika n'ubu ndacyari muri kohari, nkorera muri kohari, ariko kandi apari yo kuba uri muri kohari ndafise ibikorwa byanje nkora ku ruhande rwanje. Ku ruhande rwa Jean Dodi. Ego. Ya Jean Dodi arafise ibikorwa ku ruhande rwiwe ariko nibaze ko bitari hanze y'ijambo ry'Imana. No. Turacari handi nyene. Ego. Ivyo Jean Dodi yakora. Ugiye hanze yakora ntibahora bakubona ukundi kunati woba ugomba utimico. Mbo hariho ivyo ndakivuga uku. Hariho ukuntu umwana yatanguye kwibona ko yameze ubwanwa, yatanguye kwibona ko yagize ukuboko kunini, nkuko kuba yagize igifu asinzi ko ari kubacita, ashatangura kubona mama wiwe ashaje kucumenga nta kintu yo mubwira, nta n'ijambo ntiyo namuhanura. Atariko Jean Dodi ukabibona wewe? Yesu uko ndabibona. Ni kuvuga umuvyeyi uko wameze kose yaragukujije, yarakureze, ushaka ukure ugere hariya, avuze ijambo riguma ari ijambo ryubashwe. Ntaje ntabwo ndi muri babandi bavuga ngo kubera nkora ibikorwa by'uwanje reka nce mva muri kohari cyangwa se mpebishengero. Oya, jewe ndaba muri kohari, ibikorwa bya kohari nkabikora, n'ubu ndacabikora. Ibikorwa byanje rero nkora wanashima vake ndabikora mambura kubisabira uruhusha. Niba kugura n'umuntu nkawe benshi mu bakora ibikorwa byigenga usanga hari ukuntu nyene menga baravyimbije kugene wari kuravuga bibona satana akashabaza namukakano ko kwibona. Jando utuyaga ibintu vyiza kandi uriko tuyagira neza. Abafana hariya bariko baragihegwa cyane ndetse dushimira na Mama Vinike yadohe kano kanya kugira dushobore kuba turiko turaganira namwe ndetse tuganira n'abafana. Ariko nshaka ndakubaza gatoya. Ubu yo n'umuntu ntazi vyari byo. Ntihakimenya kuvuga canke yarasanzwe abizi ariko wewe yakuza ata mind afise atabwinga afise neza. Arabugize aca yumva umuntu avuze ati satani.
ariko nta ntiyarazi ico kintu ntazi ko ari umuntu ntazi ko ari ikintu akubwiye ati ico kintu navuze ni giki cyane uce mubwira gute ko ari giki satani numva nta bwenge yari afise reyerema ariko yumvise umuntu avuga ati satani we hama nawe aca kuba ati ntavyo yarazi wewe ubwo ntavuze n'uruki nka jando umuntu amaze kwakira agakiza yaca mwishura gute okay nogerageza kumusigurira kuko urumva n'umuntu abatazi owe ntavyo yarazi vre icyo kintu satani ntazi ngo ni ikintu ntazi ngo ni umuntu ntazi ngo nahantu urumva mugabo aciyambada ati mbe icyo kintu bavuze mumfunyafunyo jando yo vyishura gute mbo mu majambo abiri canke atatu ubwa mbere satani ni ikintu c'imwemu ikintu c'imwemu apana umuntu ikintu c'imwemu gihari cyangwa se cyashizweho kugira ngo kize kugwanya ubugombe bw'Imana cyashizweho rero ku ntumbero ambo sikuntu uri kuraramenga ari intumbero yacu kuko urabona kiraza cyo opoze iby'Imana ishakira umwana w'umuntu cyo kiraza kibikura atariko Jean Dodier ari kumwe na timu y'abakozi b'Imana nawe yaje kugwanya ico kintu no ariko turasenga twirukana satani okay jewe ndi umukozi w'Imana sivyo ndigisha abantu uko Imana icange se by'Imana ishaka n'iby'Imana ikunda nkongera kandi nkabigisha uko ico kintu satani kimeze nuko gikora sivyo reka tureke kumuha promotion satani ni n'umwana mubi atwosha nabi twigarukire kuri Jean Dodier okay dusanzwe twumva dusanze muri no minsi turiko turabona ko ari hit dusanzwe twumva ko afise n'ibikorwa byinshi dusanzwe turiko aranavugwa cyane ahatandukanye ari na mpamvu na Vinike TV yavuze ati bariya ntibo muvuga Vinike TV tamuvuze narijya nabo muhera twese turaba Libre Methodiste Vinike TV urazajya kwikomoka muri Libre Methodiste ndabizi reka rero tugende kuri Jando afise ngo concert cyangwa lancement officiel bijya bintu hajya kujya kuntu wanditse ko ni lancement cyangwa concert mbo ni lancement officiel ni concert irimo ibikorwa bibiri irimo lancement officiel ikabamo na live recording harimo ibikorwa bibiri tugende kuri lancement officiel abafanzi bariko barakuraba niki kintu uri kurababwira kuri ico kintu cha lancement officiel mbo kintu cha lancement officiel ndabafitiye ubutumwa bwiza abanywanyi ba Vinike TV ubutumwa bwiza nabakoreye cyangwa se nabateguriye mu mwaka uheze hari Rosette z'ukwezi kwa kane 2024 mwaka wa 2024 umwaka turangije niho nakora igice ca mbere ciyonani ci concert yitwa inzira yawe ndagikora mfise intumbero yo gufata amashusho n'amasanamu y'indirimbo inzira yawe indirimbo yitwa inzira yawe mugaya ntiyaje ari yonyene zari indirimbo zibiri imwe yitwa inzira yawe iyindi yitwa tabaruka mugabo mwizo zibiri hamaze gusohokamwo imwe iyo yitwa inzira yawe ariko indi ntirasohoka karacyara kabanga kandi karacyara ga surprise vraiment maze kumva gutabaruka ijambo gutabaruka uraryumva neza ndaryumva kirese abafana bariko barabaza ati ribasiguri je ubwanje ndaryumva gutabaruka sinzi ko mu baza babibona cyangwa se bamaze kubyumva iyo umusirikare agiye ku rugamba cyangwa umuntu hari wese ari mu kintu gisaba ko agwana akora rero dufatira akaro ku musirikare umusirikare yagiye ku rugamba kurwanira igihugu cyangwa kuri operation runaka yo kurwanira igihugu iyo habaye kurasana kwinshi ndakubona bamwe barapfa abandi bagakomereka abandi bahagira gute urya muntu rero abarokotse niwe abatabarutse urya muntu abarokotse niwe atabarutse nivuga arakiza intambara akiza amasasu acaza rero ameze neza ashima kenshi bacha ari nk'umusirikare bacha bamudugiriza amapeti utero Jando umufana umwe yitwa Yvonne yanditse ati natumenyeshe YouTube yiwe tukore sabone murakoze okay akoze YouTube yiwanje yitwa yanditse ko izina Jean Dodier Worshipper mu majambo yose Jean Dodier cyangwa waragize mufunyafunya no na majambo yose Jean Dodier Jean Dodier Worshipper niyo YouTube yawe usanzwe ukorerako kandi nibaze ko bazogira subscribe abafanzi bo kuri Vinike TV bagenda hari bagira subscribe ariko tukiraho nyene hari ikibazo ngoma ncingarukana ko ntatubwira neza watubwiye ko ufise ibikorwa bibiri
muri rasma hazo bari kugwa biri wadusiguriye kimwe nikijanye ku ndirimbo imwe yamaze gusuka n'itarasoka ndetse uvuga ati kiracabandanye kijya kindi gikorwa naco tukibone gute abafanzi bakibone gute okay ico gikorwa kindi lancement officiel azoba ari lo 30 mars 2025 tuvuga kwa gatatu umva mars bumve n'ibindi bintu ngo gutambuka okay tuzoba turiko turalansa officiellement izo ndirimbo zibiri inzira yawe natabaruka iyo inzira yawe kuri YouTube bace bayibonako video iriko hanyuma inyuma yo kulansa officiellement izo ndirimbo zibiri duca dukora ikugwa ari cyo kuri codinga ikibiriraho izindi ndirimbo shaje aho nyene zishika zitatu ko je naho nandirimba kera ndashitse byo bikosa naje ndi coding Vinike TV aho turonse n'umwanya kwitumira vya vrai kuri izo bihari coding nayo nyene ego baje mu repetition jando tugomba kugeranya ugwaruka rero wanashima na Vinike TV tukiraho nyene jando ari muri company ashigikirwa n'umupasteri niwe shikira kwati kiwiwe ashigikirwa na famille jando bikora gute okay jando umukozi w'Imana ariko naje n'umukozi w'Imana yego nashizwemo iyerekwa ryo kwamamaza ubutumwa bwiza kandi ndi jenyene ntabyo noshobora ni kuvuga mama papa sister brother abagenzi abapasteri abakozi b'Imana batandukanye ni kuvuga nibo bariko baratuma uno mugambi ushobora gutera imbere sije ndiko ndabikora ku ruhande rw'iwanje DJ nyene ndiko ndashigikirwa n'ishengero ubwo buryo kugira ngo ibintu bigende neza jando abantu nka bamwe bakunda kubagira ko makenga iyo mutanguye kumugira amatimu canke muri mu giti cyanyu keshi birangira mugize amashengero yiwanyu niyo vision yo gufise no ariko ni benshi batanguye uko akaririmba cyangwa afise timu akigiranya ugwaruka gatoya ukumva ngo arubasuguye ngo mbere ngo yitwa pasteur ngo yimiswe tumwiteka ko jando kozavara we ndizera neza n'abanywanyi bari ko barandaba n'amaso yanje no kuntu meze kuntu nambaye urabona ntamwe mu pasteur vraiment indiko hajya nayikuri genda yifise kweli je mu pasteur kaya genda yifise pastor ni sawa cyane gose turi kubona jando yafise impamo yo kuririmba naje mfite impamo yo pasteur ibintu biba biri fresh bimeze neza turi mu mana bose bimeze neza jando akantu kamwe rero canke tubiri muri lancement officiel ubwira abantu kabijya canke tuzoyikorera he dufinalize ikintu kibabwire neza idonido bizoba bimeze gute bo akenshi tukunze kumva ko menga ikintu cyitwa surprise menga umuntu mubwiye surprise acabona amafaranga abona kado arabona amakado arabona amahera impuzu ibintu nk'ibyo mugabo kenshi nk'uwe pastor umbwiye ati jando je ndagufitiye surprise turashira ko pastor Gabide umbwiye ati ndagufitiye surprise ko je nsanzwe ndumuririmbyi pastor ambwiye ati mfitiye surprise ikintu ngoma niyumvira ibintu bijanye no kuririmba pastor azonjana muri Canada azonjana arashobora kuzana instrument zikaze nivyo gumubona wiyo surprise studio peut-être arashobora kumana akaza kumfasha ya concert we lance mari officiel hazoba umuntu wari we wese azokwitaba mu ico gikorwa cyangwa mu banywanyi bari kwadukurikirana ngaho yumve ko ndamufitiye surprise umwe wese ubuzima bayemwo ibyo yiyumvira ibyo akeneye gushikako ibintu nk'ibyo muri message iri mu izo ndirimbo zibiri nzo lancer officiellement harimwo surprise yiwe kandi ndazi nazo kwidoka ati kandi nazogenda buze ico yamura uri kuratera kandi urize ko ivyamabizo bimeze neza cyane hazo hari amatunda amabungo byose birahari ushaka umwemazo yamura n'amafaranga aho rero babwiye uko bakiriso akirogereka ntibaze boza aho twatebera jendodi bizo bimeze neza kandi bizoba bijyo bazofungura abakozi zanga bakunda gufungura heko bazofungura vrai umuceri inyama ntago kubera ndi pasteur vraiment impamvu imvira ngo je nzoza gusa nka pasteur uzo mubikira mu isorori ntabwo bazofungura inyama iki byubaka umubiri birahindutse oya bazofungura indya zubaka umutima kugira babashe kugira inkomezi mu buryo bw'impwemu ariko n'uburyo bw'umubiri babukenewe
ega uburyo bw'umubiri ntabwo bushobora gukunda uburyo bw'impwemu haje gace tumanza kuzuza Eh, uburyo bw'impwemu tubanza hama kwiba. twaheza kuzuza uburyo bw'impwemu tukagaruka kuzuza uburyo bw'umubiri Yego. mbega hagiye tuheje kuzuza uburyo bw'umubiri tuca twuzuza ubundi buryo bwowe cyangwa tuba twirangirije ca dushimira imana bya bintu byo kwitazira ca dutazira imana kandi ubu bitondetse neza Eh. erega je ndiwe bwabone bwo vuze n'umupasiteri uriwe nuvuga ko bitondetse neza okay ndavyakiriye Eh, ko hajya erega umukozi w'Imana asa n'ubundi arashobora kubikwatira ukasanga birabaye erega jano twitege ko na Alex yanditse ati mbega woshobora kutubariza Jean Dodier ko hazoba hariho uwundi muririmbyi abandi baririmbyi yatumiye bazoza kumufata mu mugongo abandi baririmbye ngero nkungu gita kibabwiye ko mu byo twavuze finalize ntawakivuze mbo nakumye mvuga nari nkivuga ibintu bijanye n'ama surprise abatumire babaririmbyi canke ni surprise wagumye bahure nabo nyene yes barahari ariko ntushatse ko barahari ariko umufana yabibajije barahari ikanda mwishure ko bahari sibyo rero igihe cyo kubamenya kiracari imbere gato tuzibamenyesha mu nyuma ati tuzogutumire kandi nka Vinike TV Jando de tumutumire agaruka tubwire uko organisation igeze mbavuze ni le 30 mars le 30 mars mu Kirundi itariki 30 z'ukwa gatatu Jando akunda igifaransa Ega jewe na navyo bibone navyibakiye ni Jando de turi kumwe surprise umufanzi ngira navyumvise uguma kurikana Vinike TV umwanya n'umwanya uzokumva abo batumire kuko urumva kutubwiye ati biracari muri ya surprise Jando nubu ntibaranyugwa kuko bumvise mu bikorwa bizoba bishushe wahajya wabaye adresse aho bizobera okay adresse ni kwishengero nsanzwe nyensengerako Methodiste Libre gahahe paroisse ya Charamagahe uriko urava kuri Ave Marie ufata ibarabara baheruka gukora ryiza rija aho bitwa kwa Karita muri Avenue Kibonobono ahandi yo mu general yitwa wa Kenya ishengero rya etage rira hanu yebana riraboneka ni cyane ni etage nawo buri mpumye vre mufumuka bakaba kumva inzira iruti zindi yego hama itariki 30 no gusindukana niyo nka vrema umuntu azosiba ntagazo bashaka guca mu nzira yiwe umufana kongera akaba umuririmbyi Obed asavye collabo okay muzomuha nimero yanje bazomuha nimero yego kubera iki wowe tuduhagwawe tuyimwe nubundi mvuze ko Vinike TV izomuha nimero yanje uyide kugera tuzomuha yego ni vyiza cyane nayemezo ngo mutangura kugara nka babandi yo bakoreye Imana gatoya basha batangura kugara tugene gatoya turaryohewe cyane gose no kukwakira hano muri Vinike TV hari utuntu dukiya ngo mbakanda kubaze Jando hando nyihanganire ntakibazo cyane ndari mu rukundo yego utandukanye ngo rukundo rumwe rwariko ahubwo wewe wambajije rutandukanye kugira ngo ndakwishure neza kumbe ushene vitazi rero jewe wambambwiye ndi mu basi rukundo urukundo ruhurimo jewe Vinike TV ndayikunda abagize abanywanyi ba Vinike TV mwese ndabakunda akomva na romantique no uri romantique mwibanga umva ndakubwire mu gutwe hariho urukundo Imana yashizeho kuri Adamu na Eva mega kuri Jando hari undi muntu pembe ndiko ndabivuga buke buke nafana ntibanyumva shana umubanga nanda kwishyure mwibanga kura micro rero kumwana kwishyure mwibanga oya biga bivugira mu gutwe buga buke mwibanga mbo reka tubandanye murambona neza shaka mubona cyane ati tumaze tubandanye ivyo urabona shira kuna cyatwenga muri commentaire urabona kuna cyatwenga oyibonye kuna cyatwenga atwenze inwenga itaba Jando ihejeje kuririmba cyangwa yugize repetition ugaheza ucukunda gufata iki mu kintu cyo gufungura cyangwa cyo kunywa jewe nkunda ubugari iyo mejeje kuririmba utindi nka wa mujama mpora numva kena ama comedy ati jewe ngari ya ndudu mutima ashe ubugari vraiment apana bw'imyumbati ariko oya ibigori mwe bitwa isembe ukacho kontre ko kanyama cyangwa kuduha akanyama kabutumbutumbu ara ni misese nitwakubona ivyo nyina byose dutegura jewe kenshi ngiye kuririmba iyo meze neza nyene
ku mufuko nta kindi mfata abaki ngenda kuri stage. Jende duhugura turangiza ikiganiro. Abafana bariko rekama ngo tugende tuba twengeje gatoya. Nike kintu ushobora kubwira abafana urabona bari barushe gatoya bakaca batwenga. Ubu nyine ubona akaganda akajama ndakavuze bashobora kuca batwenga. Nukuri abafana bacu. Fana baje nukuri munyihanganire. Munyihanganire je nukuri cyuma shobe gutwenza abantu. Ego. Jando die ricisha mu kuririmba gusa ariko gutwenza sikirenga kuko ni n'umukozi w'Imana nivyo ndamubonamo. Ariko jando die tukiraho nyene. Tuje gatoya mu tuntu n'utundi. Jando ndarakunda kunywa amazi. Ego. Kuko ikinda kibaje kubona nzi abakristo kenshi ndafasha kaje n'amazi. Ikija kintu bukunda gufata ubukizi neza. Bashaka kumbwira ivyitiranwa bitanu vy'amazi. Ivyitiranwa bitanu vy'amazi ko ndazi nikunda gufata ko nari kubaza ivyitiranwa bitanu vy'inzoga ndazi nta mukristo w'inzoga ivyitiranwa bitanu vy'amazi ukuntu rero ndabizi nkava ndabivuga bakaca bantwenga abafana oya reka nubundi twumva batwenge ntangora nubwo botwenga hariyo nimba bavuga ngo amatemba rubingo bavuga amatemba rubingo cyangwa amabingo bingo ivyo rero nivyo rero abafana ngo manaje bace banyushira we tubwira ukuntu vyumva bizi amazi ico ni ico twakivuze tugomba ibindi bitanu ngombo jewe no kwenda ashanda naniwe vrem kandi ko ndagufata amazi amadahigwa okay arakoze cyane amadahigwa imani guhezagire miniti amadahigwa ikirimo kandi amadahigwa ucibuka yego nyone cyo cyamatemba rubingo navuze sico wavuga kandi wavuze amabingo bingo oya navuze n'amabingo bingo abafana ukuntu baciye batwenga jando tiye amatemba rubingo ayitiranya n'amabingo bingo ariko babigese cyane nuko nyene turi muri yese tuguma twitwengera biba bimeze neza abo mwanya kugira duseke dutwenge tungere tumere neza ariko jando ndakubaza ikindi kibazo gitoya kugira turi mu gutwenga inkoko n'irigi ni kintu cyatanguye kubaho uri kuri yumvira inkoko n'irigi ivyo bintu bibiri ni kihe cyatanguye kubaho kirabaho ni inkoko itangura kubaho cyangwa n'irigi ritangura kubaho n'irigi inkoko nitangura kubaho cyangwa n'irigi reka nibaze ni ishure hatangura kubaho igi cyangwa inkoko inkoko iva mu rigi inkoko iva mu rigi inkoko niyo ita irigi inkoko ni isigura kugira ngo igi ribeho hatangura kuba inkoko hanyuma inkoko nayiva inkoko Imana mu kurema ntago yaremye yaya ntago yaremye irigi yaremye inkoko bisigura ko inkoko rero yatanguye kubaho je nagitoye mu izina rya Yesu inkoko niyo yatanguye kubaho ati je nka jando ndamanitse no kuboko ndavyemeje jewe ndavyemeje n'amaboko yose ati inkoko niyo Imana yaremye inkoko hama inkoko nayo kitangwa kuzira tamayaya amagi kugira ngo haze harava mu izindi nkoko okay inkoko no yatanguye kubaho jando didoraize kuri aka kantu kandi umbabare kuri komara akabazo kanyuma tugomba tubazi ahora abafana ibintu bagomba bandike ngomba umbwira amazina yujya muntu yacumise icumu Yesu ku musaraba je nayo nabonye ariko ujya musirikare arazwi kandi amazina yiwe arahari ujya musirikare yagiye agatubita rijya cumu Yesu mu rubavu ati pafu bamwitande jewe n'ukuri kw'Imana nubwo nzanira amafoto y'abasirikare bose bacumise Yesu cyangwa kwise Yesu sinovuze ariko Pilato wo mwibuka gusa Pilato wo mwibuka umuntu jewe muri bajya abantu mwija ntuzenya basi Petero yamwihakanye wo mwibuka yego Petero no mwibuka kandi na Yesu no mwibuka abandi vraiment tukora zari n'inkozi zikibije ntabone wo kwibuka wibuka abantu bagira neza gusa jando wavuze tuzogaruka mu kiganiro jando nakubwira ko muri umukozi w'Imana uri kumwe n'umukozi w'Imana witonde atwe turakoze w'Imana gusa turushanya amanivo uri kuri nivo yakangaye kuri jewe nivo yakangaye kuri wewe wavuze ngo pastor wavuze ngo pastor je pastor we nawe okay jendo muririmbye uti kubera wewe igikorwa cyo kurimba kizokwamaho ni uri hejuru ni uri kuri nivo hejuru ko timwe mu pastor naje ndashize ko ndakuba ko mwijuru ngo tuzoguma turirimba dutaziye yego twambaye iki bitsi bumenga uvuga ubutumwa kandi twambaye izere ko bavyandika gufata amasanamu kwa Vinic TV byose bizohagarara
mugabo kwa cyo kuririmba hakimwe cyajana kizogumaho no mwijuru tuzoguma turirimba. niyo mpamvu no hanze numva bariko baratazira. Yeah. Yes, turangiza ikiganiro cacu dushimira Jean Dodier ati umukozi w'Imana yatugendeye muri Vinike TV. Ariko akantu kamure ngo mugende ugira wavuze ngo utarama surprise muri rasima yawe. Fatira micro ntere surprise. Ngomba ukufate ikintu kimwe gusa. Ufate umuntu tumu canke ibiri nturenze. Uvuge nusengeye Vinike TV. Uyihe imihezagiro cyane. Nk'umukozi w'Imana wavuze ati jewe ndi umukozi w'Imana kandi waheza gusenga sinsubira no kuvuga ntusubire no kuvuga tuzoba turangije ikiganiro ugenda duhezagiye. Okay, tusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye mwami Yesu Kristo we washizeho Vinike TV kugira ngo yamamaze ubutumwa bwawe, yamamaze ubukuru bwawe. No mwanya rero ndashize mu biganza byawe, turayihezagiye kugira ngo ishishikare kugera kure no kugeza kure abakozi bawe, kugira ngo ubwami bwawe bw'ijuru bushishikare kukwiragira hose mu izina rya Yesu. Amen.